tuja kuri ekipe ya Barcelona ngo no musi muri Barcelona nziza ifise attack igizwe witwa Lamine Yamal, ifise witwa Robert Lewandowski, ifise witwa Ferran Torres na kwifise witwa Rafinha, ya mediani te ubwo Pedri, abaki batandukanye abitwa ba Ferran nako abitwa ba Frank de Jong n'abandi bakinyi batandukanye. Abantu beje ko baratandukanye bavuga ngo ekipe ya Barcelona y'uno mwaka yore ekipe ya Barcelona nziza twarabonye wanashaka ngo twabonye muri 2015 ubwanyu muremeye namwe ino ekipe ya Barcelona wariyo ekipe nziza twabonye inyuma ya ekipe ya 2015 hoho vyoshobora gukora nk'ivyo twabonye ino atake yagizwe n'uwitwa Messi, Neymar na Suarez. Ino atake tuje kuri atake. Ino atake ya bana bango bashaka kuri batatu. Yoba twaje bageze ko bari haragiye ko twoshaka gukompara bano bango batatu Lamine Yamal, Rafinha, Robert Lewandowski, kurundi ruhande tukazana witwa Messi, Suarez, Neymar. Cheko bwanje nibaza ko igihe ntikiragira cyo gukompara ya trio ya mbere. Kubera ko uravye ibintu achievement bageze ko Messi ntaho mugeranya na Lamine Yamal dukompaye umukinyi ku mukinyi. Messi na Lamine Yamal Lamine Yamal ku vyukuri ariko atera ibaro nziza mwe Messi. No mwana ariko aratangaza benshi ariko ugwego rwa Lionel Messi wakiriya gihe nitwoce turugiranya ngo FC Barcelona ngo yamaze kugira kuri gwagwego gwa bari oya Lamine Yamal ariko Lionel Messi nawe yari uwundi muntu. Ego turiko turabona Rafinha ariko ba Suarez ba Neymar amacenga ya Neymar warayabonye nta karite zo gucenga cyane turiko turabona muri Lewandowski cyangwa muri Rafinha. Neymar yaracenga cyane akavana imbaraga yidugana ariko uzosanga Robert Lewandowski sinzi ko ari imyaka myinshi ubu ariko arakora gusinda gusa nayo kumutuma vya bikorwa birebire no mugoti. Rero ko byo wanjiriya trio ya Messi na Suarez na Neymar niyo trio yari ikomeye gusomba iyi trio hari. Katurabe 2015 novuga ngo ingene vyari bimeze tugenda tunabiraba. Turabe saison novuga 2014-2015 bamwe no Kirvalo bafite ibitsindo vyishi muri ico gihe. Uwa mbere ari Cristiano Ronaldo yarangije saison afite ibitsindo 48. Lionel Messi nawe yarangije saison afite ibitsindo 43. Akigwa n'uwitwa nde Neymar Junior afite ibitsindo 22. Urumva muri La Liga. Uno musi muri La Liga ya yono mwaka ekipe ya novuga ngo ya saison narangira ariko tutagusanga umukinyi wa mbere afite ibitsindo atako ari Kylian Mbappe ibitsindo 27 akiga n'utwa Robert Lewandowski ibitsindo 25 witwa Budimir naka kwifise ibitsindo 19 kuvuga ngo barafinya bande ntabwo bari imbere cyangwa baramenya Yamal ariko saison yabo ya kera 2015 Cristiano Ronaldo niwe afite ibitsindo vyinshi saison ya 2014-2015 ariko no musi utagusanga abakinyi bari nyuma yabo eske Houston nawe ino attack ya Barcelona yabana bangoshe kuri batatu ho baragiye ko dushaka gukompara witwa Lamine Yamal na Lionel Messi ho baragira ko tufate witwa Robert Lewandowski kumuganya witwa Luis Suarez ho baragiye ko tuvuga ngo uno mukinda avuga ngo Rafinha tukamugana na Neymar Junior. Bwana Messi ridike nkuko bivuze neza abujyaga kumva ko hava ufata Lamine Yamal ukamugeranya na Lionel Messi ni nko kuburira indero umukinyi Lionel Messi kugegeje ukanaraba mbere wanashima bujya oya nivyo ntuna twenge kugegeje ukanaraba n'ibintu na achievement bakoze barabakinyi ba FC Barcelona no squad list 2014-2015 na nubu nivyo abo baragaragaza inguvu impamvu tushobora kuza tukabakompara nuko twari tumaze imyaka igera kuri 5 tuko turabona FC Barcelona ku gwego nk'uko tuko turayibona ko no munsi FC Barcelona nziza tuyiheruka kumumenyereza Luis Enrique 2015 hari baheruka n'igikombe ca Champions League kuranyuma bwana Messi League kuko guhera kuri iyo 2015 kuduga nta FC Barcelona twashoboye kubona nziza ni muri agashusho ka FC Barcelona dusuye kuba tuko turakabona ubu
ni naho mbere FC Barcelona bwa mbere yimaze imyaka igera kuri 6 itakiri yisanga muri demi finale ya UEFA Champions League kurumva FC Barcelona mu myaka iheze ibiri y'inyuma dukuyemo umwaka wa 2024 umwaka wa 2022 FC Barcelona twari ko tuyisanga muri za Europa League kurumva ibintu tuba tumenyere kuri FC Barcelona ariko kandi ugetse ukarana abana FC Barcelona 2015 yari gizwe na Luis Suarez Neymar Junior na Lionel Messi usanga sizo giye kurangira bo bari bafise ibitsindo bigira kuri 170 kuduga ariko no musi giye ukaraba no musi umengo FC Barcelona ya Lamine na Robert Lewandowski nono Rafael Ibiri Diaz uzosanga iri ku bitsindo nimba atari ku ma 130 combien ni ma 130 kuduga urumva baracari kure cyane nivyo saison irahera ariko inkino basigaje nizingahe uzosanga ari inkino zigira kuri zitatu hariya tatu zonyene none muri izo nkino zitatu bazoza gushika kuri bino bitsindo okay FC Barcelona 2015 uretse nuko FC bitsindo vyinshi yo yatahukanye hariya treble ibikombe bigira kuri bitatu usanga batwaye Copa del Rey batwaye La Liga na UEFA Champions League ivyo no musi FC Barcelona yatwaye Copa del Rey La Liga iri mu nzira kwitwara ko UEFA Champions League ntivyakunze none umva hawuza kugereranya FC Barcelona kijya gihe n'uno munsi ni ibintu zo gusanga no munsi uzasanga ari ibintu binovuga ngo bitagize iki bitanumvikana canke bidashoboka kuba bitatomo tugira ngo ushobore kubikora compara bano bahango bashaka kuri babiri ariko turabe nivyo uno mwana Lamine Yamal ni mwiza atanga umupira ku rwego hejuru ariko ubwo bwiza byiwe si bwa bwiza bwo dutuma tuza kumukompana na Lionel Messi impamvu Lamine Yamal ko turamubona ko ari mwiza uno munsi ni wa Lamine Yamal uno munsi ku myaka yiwe 17 ariko arakora ibintu bisumba abantu b'imyaka 20 na 30 ariko urumva ariko bidasigura ko kijya gihe atari kugira ice kaza ko imagine kiyagiye ubusatizi bwa FC Barcelona bwari bufishwe wabivuze neza mbere ni na Rakitic mukinyi aho yace mu mugwi wa FC Barcelona na Sevilla yari mukinyi wo hagati burya yavuze ati Lamine Yamal nivyo n'umukinyi mwiza muri bino bihe n'umukinyi twara neza ariko byari bigoye ko Lamine Yamal yari kuza karonka umwanya muri kijya gihe c'iwacu kuko kijya gihe twa dufise Lionel Messi mwiza twa dufise Neymar Junior mwiza twa dufise Luis Suarez none muri ivyo bihe ninde muri aba bakinyi bagira kuri batatu uvuga ko bafise ubwego gwasumba muri bano bakinyi batatu bakijya gihe bya 2015 ntawe hari uri kuranyumva rero biragoye ko nivyo Barcelona ni nziza tuko tuyita ko ari nziza kubera yuko hari hacikira ngo c'imyaka myinshi tuko turabona ubuno bwiza bivuze gute rero uno munsi FC Barcelona tuko turebona umengo kuri FC Barcelona de Pacifique tuko turabona nkaho FC Barcelona isa nkaho ikiragaruka na yashusho yayo twaye tuyizi ko muri za 2015 ariko bidasigura ngo ni nziza cyane gusumba FC Barcelona ya 2015 no je kuco kintu sino kwemeranya naco neza cyane ubundi wanashaka tugende turaba sezo ya iyo demire novuga ngo ya wasanga equipe ya Barcelona uno munsi novuga ngo uriko raba Barcelona ifite amatano ashika kuri 82 kuri jone novuga ngo 30 na kangahe na gatandatu jone novuga ngo ya igihe novuga ngo equipe ya muri za 2015 sezo ya 2015 novuga ngo canke 2000 igihe batwaye ko bari sezo 2015 2016 cyangwa 2014 2015 yari sezo 2015 2016 ijuru ya 38 Barcelona yarangije sezo ifite amanota 91 match zinarangiye ubu tugeze kuri june ya 36 sivyo mu gihe journée zanarangiye ico gihe Barcelona ifise ikibanza ca mbere n'amanota 91 yakigwa na Kipe de Madrid ubudasa bw'inota rimwe ryonye y'amanota novuga ngo 90 urumva ko no munsi ugiye guteranya n'amanota novuga ngo hari no munsi ijane nabiri gushaka ko dufate Barcelona irasonota atatu yose manota basigaje inkino zinga zibiri ni zitatu ni 9 9 guteranya 57 guteranya 82 uraza gutora amanota 9 nangahe ni mirongo ibiharo birangora hariya namwe mwese nta numwizi ibiharo hariya 82 guteranya amanota 9 ni 90 82 guteranya 9 80 guteranya 9 cibingana 90 ni kuvuga ngo kugeza muri kino gihe mu gihe vyorangira Barcelona inkino zose zikaje zitsinze iza kurangiza sezo ifite amanota 91 ayo yari ifise sezo ya 2015-2016 nuvuga ko no munsi turaba n'abakintu bari bafite ibitsindo vy'ico gihe mu gihe yotsinda inkino zose ariko itsinze zose ngo itsinze zose nuvuga ngo ico gihe FC Barcelona mu gihe yotsinda ibitsindo byose izocikwiza
amanota 91 nababwiye duharure niyatsinda izi nkino zisigaye zose zoshikwize 91 mu gihe na mu gihe sezihe ya 2015 2016 bari barangije bafite abata 91 nyene mu gihe byorange mu Real Madrid nayo ico gihe rifite amanota nuvuga ngo 90 umva ko ari ibintu nuvuga ngo biba bidasanzwe hariya Real Madrid yari nziza y'iryo mwaka gusumba uno munsi ya Barcelona na ko hariya Barcelona we na Real Madrid ubwayo na Real Madrid yari ibwayo nibaza ko itosha kubikwiza ayo manota kuko yari ifite abakinyi ndavuga nka Cristiano Ronaldo Karim Mustafa Benzema na Gareth Bale umva bwarabusatizi bukomeye cyane bumeze neza mu ndabire ibitsindo uno munsi bafise bane bahungu ba Robert Lewandowski n'uwitwa Lewandowski wewe hari umenga afise ibitsindo 40 no munsi yose toute compétition confondue ko ndaraba Lionel Messi cyo gihe 2015 2016 ibitsindo nuvuga yari afise ibitsindo nuvuga ngo 70 Sezeri yarangiye Sezeri namworo yariya ko mbona mengo wagize ngo match officiel cyo gihera bampaye sezo bampaye ibitsindo yaratsinze warashaka atsinde muri equipe Inter de Milan hariya nivyo bari baciye bampariye rero novuga kuri no munsi kuko mbara zino equipe zibirana ko ari ibintu bishobora kuba biragora ariko dusubira inyuma adu uno munsi equipe ya Madrid nako equipe ya Barcelona twemerana neza kuva 2015 gushika no mwaka wa 2025 ko ari equipe nziza twabonye ngira ngo ifite twashaka kwa twemeranye seze ya 2015 niyo nziza kubera ko inyuma ya 2015 kuje 2016 kuduka gushika muri kino gihe turabona ko ari yose ari equipe nziza gusumba iyindi duhengesha FC Barcelona no munsi guhera kuri tuyihojeje saison 2015-2016 kuza inimbere uzosanga FC Barcelona nziza ari uno munsi niyo munsi uhereye kuri yabaye kiriya gihe nyuma y'imyaka 10 iri ya myaka iyo yindi doze iyi FC Barcelona dufise uwo munsi niyo nziza ariko navyo biriko bivahe biko birava kuri Hansi Flick Hansi Flick niwe ariko arubaka iyi equipe ya FC Barcelona nimba turiko turabona Gerard Martin umukinyi bose baba ariko baravuga ati araza kudukora amabara ariko Gerard Martin akaza ku match zikomeye ugasanga yakoze ibintu by'ibitangaza sikobera Gerard Martin akomeye cyane ahubwo ni Hansi Flick ni akomeye Flick yazanye ikizere muri bajya bakinyi uri kuraraba inyuma uravye uretse umukinyi uretse Nigo Martinez na muri defense ya FC Barcelona defense centrale ba Inigo Martinez ba Kubarsi Baron Darojo ibintu nkabo uretse Inigo Martinez na Kubarsi muri ugacuza ukaraba Jire Kundi ugenda haruguru ukaraba Ronald Darojo ukaraba Barde urabona ko iyi minsi hari hamaze igihe hatariho Barde noyo Jire Kunde ubona ko FC Barcelona yasa nk'itaboneka yari kiratsinda amagori menshi kubera ko irafise abakinyi batangura nivyo defense irafise Jire Kunde irafise Nigo irafise haruguru Barde irafise na Eric Garcia abakinyi uvuga ngo batandukanye kuno munsi urumva ko abari na benshi kuno munsi mugabo ifise abakinyi ego liste itangura nziza ariko FC Barcelona abakinyi baza gusubirira abo bakinyi batanguye uza gusanga ari ngorane abakinyi ifise baza gusubirira abatanguye nkuko baba babikoze igihe FC Barcelona rero twaje tugeranya na kiriya gihe novuga ko ariyo FC Barcelona ikomeye cyane yati Barcelona yimeze neza ariko ndanarababona shaka ibiharuro vyitwa Lionel Messi cyo gihe ya saison 2015 nako 2016 yakinyi novuga ngo 49 urumva inkino 49 za kuba atsinda ibitsindo 41 na assist 23 urumva ko atanu umwe umwegira kugeza muri ico gihe rero tugenda tunahiraiza muri 2015 ndabireke 2015 2016 yeah Sinzo yari afite ibitsindo 41 na assist 23 uvuga ngo uno munsi kurumva ariko urakompara bano bakinyi bebe naguye cyane naho tuva ko Robert wasase ibitsindo 40 mbwa nta assist afite kuno munsi abitwa Luis Suarez nuko nyene bakibatandukanye kuno munsi ikibazo novuga ngo kiba kigoye cyane tushobora kuba numva ngo umuntu akaravuga kuno munsi dushobora kuba twe turakompara ariko nizere ko ibindi ari byo bimeze yaba mediane nuko yaba ataka ariko twemerana neza ino mediane ya equipe ya Barcelona vy'ukuri na kwino attack ya Lamine Yamal mu gihe bana n'urugero rwiza ashaka kuzokora witwa Lionel Messi yanakoze mu gihe kweri i attack ya FC Barcelona itamvune zojamo
iyi attaque ya FC Barcelona ashobora kuba izana ibiharuro byiza cyane. Ya nuko novuga ngo muri equipe ya Barcelona twari ko turavuga tusa n'abahereza kuri kino gihano uvuga ngo cacu twababwiye Barcelona y'uno mwaka na Barcelona y'indi myaka ati